turabashikiriza amakuru abagezweho ayavugwa mu vya politike zivugwa mu mutekano ndetse n'andi makuru abagiye agaruka ko tuvana mu masoko yacu atandukanye tukayatunganya tukayabashikiriza mu buryo bw'ido nido. Muri ano makuru tugiye kugaruka ku makuru ari buze kugarukwa ko cyane mu mugambwe CNDD FDD ndetse no ku bategetsi bakomeye muri uyo mugambwe. Muri ano makuru kandi turaza kugaruka ku nkuru zivugwa mu mutekano w'igihugu. Perezida Ndayishimiye yahamagaje hatumiza ko intwazangabo zikomakomeye z'igihugu azijana mu byo yise ibisabisho ngivyo nivyo gusabira igihugu mu gihe igihugu kigeze ahatemba, mu gihe ibintu vyifashe nabi mu Burundi. Perezida Ndayishimiye abona ko inyishu y'ibibazo biri mu gihugu atahandi zova atari mu masengesho. Ivyo navyo bikerekana ubutegetsi bwananiwe. Ese bamwe mu ba general ndetse n'izindi ntwazangabo zatumijwe ko gihutihuti zimwe zitanabishaka zikaja mu masengesho yatubijwe ko n'umukuru w'igihugu zo zavyakiriye gute? Ubu ho mu nzego z'umutekano icuka cimeze gute? Barado makuru muraza kubikurikira. Ubutegetsi burafise ubwoba cancane ku makuru ariko araja habona y'ukuntu ibintu vyifashe mu gihugu. Umugambwe CNDD FDD n'abawurongoye abarongoye igihugu muri rusangi biraboneka ko ivyo gutwara vyabananiye, nta numwe afise inyishu ku bibazo biri mu gihugu. Hari ivyo bamwe n'abandi batabwirwa. Mu vy'ukuri muri CNDD FDD ni biki biriko birahabera? Ese abarundi bo kwitega uruherukiza ku mugambwe CNDD FDD? Ni mu gihe mu matora iyo mu mwaka 2027 CNDD FDD iriko iripanga, nubwo nayo vyayinaniye kwipanga na cancane ko yananiwe no guhitamwo uzosubirira neva, kubera ko ngo umugambwe CNDD FDD ntibatahura ukuntu neva zosubira kuja kwiyamamaza ngo agira ateze imbere igihugu mu gihe imyaka irenga ine amaze ku butegetsi nta na kintu na kimwe yashoboye kurangura. Aho rero kuva CNDD FDD ishikiye ku butegetsi nta kintu na kimwe CNDD FDD irarangura ku nyungu z'igihugu mu gihe maze imyaka ku butegetsi hagati ya 2005 na 2026. Ico kintu rero imaze kurangura nta na kimwe umurundi ashobora kubona. Ariko nanone bati tubwire kandi igikorwa giteza imbere igihugu caranguwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu gihe amaze ku butegetsi hagati ya 2020 na 2026. Ico kintu amaze kurangura ugire kugiha amanota kwijana, wosanga nta na kimwe, ahubwo ibintu nka byose n'ivyari bihari vyarunyutse, na cancane ko ubuzima busigaye bugoranye cyane mu gihugu c'u Burundi. Ibikorwa byose muje gushikiriza nk'ivyaranguwe bikaba biri mu vyaranguwe n'abandi bahabanjirije gushika no munsi. Ikintu gishoboka gihari navyo nubwo biriko biragenda birasaza mu Burundi ni ibintu vyakozwe ku bwabagaza. Nayo ubundi umugambwe CNDD FDD n'ivyo Bagaza yasize akoze ivyinshi baravyononye. Ivyo byose ni ibiba bivugwa tugenda tubashikiriza mu makuru abagezweho. Reka no makuru yacu tuyatangurire kucuka kibi mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi. Mu gihe Perezida Ndayishimiye vyamuyobeye ivyo gutwara igihugu, yatanguye kwitabaza amasengesho. Abona ko kubwiwe yananiwe kandi ko ataco asigaje. Ubu ngubu hoho rero ngo nukuja mu masengesho, intwazangabo zigahaguruka zikaja gupfukama zigasenga ngo kuko ibintu vyaramaze kuyangara. Mu gihe ibindi bihugu bikomeye kandi bifise kazoza vyifuza iterambere yuba mu nzego z'umutekano ndetse no mu vy'ubutunzi ziriko zirakora ibikorwa, ugasanga baguze ibigwanisho bigezweho, intwazangabo ziraronswa imyimenyerezo yo ku rwego rwo hejuru ijanye n'igihe, bakajanwa mu mashure kwiga ibijanye n'umutekano ndetse no gupanga igihugu. Abandi nabo ugasanga bafise imishinga iteza imbere igihugu, ugasanga barakorana n'amakungu na cancane ibihugu vyifashe biteye imbere. Iyo mikoranire igafasha ibihugu gutera imbere. Mu Burundi hoho Perezida Ndayishimiye na Prime Niyongabo bararitse intwazangabo mu gisirikare ndetse no mu gipolisi, babegeraniriza mu isengero ngo kugira ngo babigishe ijambo ry'Imana. Ku rubuga rw'ibiro vy'umukuru w'igihugu bavuga ko hari hatumiwe izo ntwazangabo tuvuze hamwe ndetse n'abagore babo. Turavye uko ubutumwa baganditswe bikaba vyaboneka ko buri ntwazangabo yaza izananye n'umukenyezi wayo.
bisiguye ko intwazangabokazi yo itarirekuriwe kuzana umushingantahe wayo. Ibi rero bikaba vyadutse mu gihe mu Burundi havugwa ko hari ibibazo vy'umurengera. Perezida Ndayishimiye akaba yananiwe no gutora umuti w'ibibazo bihari, akaba yayotse inzira y'amasengesho. Ibi rero bikaba vyerekana ko ibintu bitifashe neza mu gihugu. Ibi bishobisho vyaraye bihawe intwazangabo, jewe sinzi akamaro bifitiye igisirikare n'igipolisi. Intwazangabo zo kwitega ko Imana ariyo izotorera umuti ibibazo igisirikare ndetse n'igipolisi bifise muri kino gihe, mu gihe ibintu vyayangaye. Ibi bintu vy'ibishobisho umukoroni yatubivyemwo bizodusiga habi, kuko ubu rero Ndayishimiye na Prime Niyongabo bakaba babonye ko batagira inyishu ku bibazo bihanze inzego z'umutekano w'igihugu, bakaba bahisemwo kubinjiza mu myuka kugira ngo bitege ijuru, nayo ubundi ngo bo barananiwe. Tubibutse ko ayo majambo y'Imana Ndayishimiye na Prime bariko barayakoresha mu kurema itiro mu ntwazangabo, mu gihe abasirikare bo mu mapete yose bariko baratoroka igisirikare bakaja guhiga ubuzi hanze y'igihugu, na cane cane akazi k'ikiyede mu bihugu vy'Abarabu nka za Dubai. Bariko batoroka ku bwinshi kubera imishahara mito cane, hamwe ndetse no gutinya kujanwa kugwana muri Kongo mu ntambara batumva kuko atanyungu Burundi buyifisemwo. Inzego zose z'umutekano zikaba rero zinasangiye ikibazo cyo gufungura nabi muri kino gihe, bidoga ko hamwe ibipfungurwa bidakwiye naho bibonetse naho bikaba binyonogwa n'ababatwara bari mu nzego z'ubuyobozi, mu nzego z'igisirikare ndetse n'igipolisi. Burya Ndayishimiye na Prime Niyongabo baratira agashambara bagende batohoze iburaya aho hazananye iryo jambo ry'Imana, bazosanga mu Budage ndetse no mu Bubiligi badakemuza ibibazo inzego z'umutekano zifise amasengesho, na cane cane ko aho iryo jambo ry'Imana ryaturutse canke twirirwa turahayagiza turaririmba muri za Bibiliya, muri za Irani ndetse na za Isiraheli niyo ifise ibigwanisho bikomeye mu isi, niyo umunsi ku munsi iba iri mu ntambara. Ntabwo ija ngaho ngo baje mu masengero ngo baje gusega Imana izobafasha kugwana izo ntambara, na cane cane ko bazi ko ivyo bigishije nabo bazi neza ko harimo uruhendo rukomeye ndetse bifisemwo n'ivyo kugumiza bamwe mu Banyafurika inyuma, na cane cane ko umuntu yamaze kubona ko atabushobozi afise mu gutorera inyishu ibibazo afise, nta handi aja atari ukuja mu masengesho, abona ko ariho hari inyishu. Kandi vy'ukuri inyishu nta ibihari, ahubwo inyishu iva mu guhaguruka ugakora, ukarondera ivyo guteza imbere, Imana nayo ikaza iragushigikira mu vyo wakoze. Nayo ubundi unaniwe ukaja mu masengesho, biboneka ko wananiwe nyene, ahubwo uri kurarondera ivyitwazo ndetse no kwerekana ko Imana ariyo iza gutorera inyishu ibibazo biri mu gihugu. Umusirikare atabona ico ariko araja gupfira muri Kongo ntazovyumvishwa hakoreshejwe imirongo yo muri Bibiliya. Umusirikare ashonje ntumuremesha ukoresheje imirongo yo mu bwuzure bwa kera, kuko ararengeye guhendwa ibihendwa abana. Umusirikare si umwana. Aho rero bamwe muri abo basirikare batanguye kuvuga ko bohaguruka bakagwanya ubwo butegetsi, bamwe muri izo ntwazangabo babona ko ata kindi gisigaye, kubera ko ubutegetsi buhari ntibubanezwe ndetse hagutorera inyishu ibibazo bafise. Ubu batanguye kubajana mu masengesho adafise ico abamariye, na cane cane mu gihe bo batubitse uwavubi, ariko ubutegetsi bwo bukaba bwibereye mu bintu vy'ibishobisho badashobora no gusigurira abanyagihugu, na cane cane mu gihe ubuzima buzimvye kandi butimeze neza. Mu gihe abategetsi barimwo baratanga inyishu nk'iyatanzwe n'umuvugizi wa leta ku kibazo c'igitoro ndetse n'ubuswanganyi Jerome Niyonzima, aho abategetsi b'igihugu bariko bishura ibibazo by'abanyagihugu. Mu Kayanza abajijwe ivy'igitoro yararemesheje abarundi ati uno munsi uko bukeye mu gaturuturu abanyagihugu bararonka urutonde rwaho igitoro catanzwe, uko kizogenda congerekana tuzogenda turaronka. Iyo ni inyishu yatanzwe mu gushimangira ko ubu ikibazo cy'igitoro kiriko kiratorerwa umuti agereranije naho cari kigeze mu mwaka uheze. Uwuvugira umukuru w'igihugu we yatangarije abarundi ko ikibazo c'amadolari kiriko kirafata umurongo, afatiye ku madolari agera kuri miliyoni 96 yavuye mu butare bwasohotse. Dufatiye ku mwimbu w'amadolari watangajwe n'uvugira Ndayishimiye, tukanabifatanya n'amajambo y'uvugira leta,
biragaragara ko baje kwishura ibibazo vy'abanyagihugu bapanze neza iyo nkinamico kugira babashe guhenda abo banyagihugu. Umwe atangaza ko amadolari ubu yabonetse mu gihugu, yundi akavuga ko ikibazo c'igitoro ubu kiriko kiraja ku murongo, ariko ku bitoro wenyene aragaruka akemanga ko ibibazo bikiri nka bimwe tumenyereye, kuko yemeza ko isitasiyo zironka isorosoro, hakarinda rero zikironka isorosoro zikarinda gusohoka urutonde rw'izindi sitasiyo zaronse kugira abarundi baje kukigura aho cabonetse. Muri make umuvugizi wa Ndayishimiye yemeje ko amahera mvamakungu yabonetse, uvugira leta nawe aca yemeza ko ibitoro biriko biraboneka, ariko yongera arivuguruza ko hatabihari. Uyu muvugizi wa leta yabesha abarundi ku vy'ibitoro, kandi iyi ngendo irateye isoni. Burya umuvugizi wa leta abushitse yari kubwira abarundi amaritiro y'igitoro yabonetse muri uku kwezi kwa ntwarante, agaca atangaza amaritiro igihugu cose gikeneye mu minsi 30, gutyo tugaca tubona igitoro kibura uko kingana, bakabona kutwizeza aho kizova bene igihe kizobonekera. Uyu muyobozi wa Ndayishimiye, umuvugizi wa Ndayishimiye nawe akaba asigaye anavugira ibanki nkuru, akanavugira ubushikiranganje bw'ikigega ca leta. Yaba yariko atubwira ivyazi neza, apana ivyo bamupakiyemwo, yari kutubwira igitigiri c'amahera mvamakungu yitezwe kugira ngo mu Burundi habeho isoko imwe abarundi bitura bakeneye amadolari. Twaca rero dufatira kuri ayo madolari akenewe kugira vyazingamitswe n'ibura ryayo biganuke, tugaca rero tumenya ayasigaye twisunze ayo mamiliyoni 96 y'amadolari yabonetse ndetse n'ayahasanzwe. Tubona ko ata murundi yohendwa n'ayo majambo y'ububeshi yabo bavugizi, kuko ikibazo c'ibitoro kirahari uko camye, kandi imiliyoni 96 z'amadolari si amahera yo gutangariza abarundi nk'uko umengo habonetse ibikorwa vy'agatangaza, kuko utwo nuduhera tumeze nk'uko umukungugu mu gihugu cabuze ivyankenerwa hafi yose biturutse ku bukene bwayo madolari nyene. Imiliyoni 96 z'amadolari ntizishobora kurangura ibitoro igihugu cose gikeneye mu kwezi, kunagura Sosumo n'ayandi mashirahamwe ya leta yaguye ingese gukwira abasohoka, kugira basohoka igihugu bagiye kwivuza hanze, canke se ngo baje kwiga, kurangura ndetse no gutembera, gukemura ikibazo c'ifumbire, gukemura ibibazo vy'abarundi. Mu Rwanda bagira bubake uruganda rwa nucleaire ruzotanga umuyaga nkuba ku miliyaridi zababa 10 z'amadolari, mu gihe muri Edeni bariko batangaza ko imiliyoni 96 z'amadolari zigira zibice bicikemwe mu Burundi. Ibi rero akaba ari akamaramaza, abantu bakibaza igihugu c'u Burundi vy'ukuri kiriko kiraja hehe? Ese mu vy'ukuri abarundi ni iki bokwitega kuri zino ntwaro zihari? Mu Burundi uvuze amakuru bamwita bwejeri, uvuze ibitagenda neza bamwita ko ariko arabwejagura. Bwejeri ninde? Imyaka iriko irababa 11 ibimenyesha makuru n'amashirahamwe vyigenga bihuye n'umujinya w'ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu mvururu za 2015 kugira bakize agatwe. Abamenyesha makuru batari bake bakorera amaradiyo n'ibinyamakuru vyigenga bafashe inzira y'ubuhungiro, ibintu bimaze kuyangara. Uko nyene niko vyagendeye bamwe mu barongoye amashirahamwe yigenga atari make aharanira agateka kazina muntu, bose uko ari imirwi ibiri bazize kuba bashira ukuri ahabona. Ibi bikaba rero bitanezereye abatwara igihugu, bahitamwo kubahondesha inyundo, nabo rero bayabangira ingata. Iki gihe yaba ayo maradiyo canke ayo mashirahamwe hafi nka bose bakorera mu buhungiro, kandi babandanya gushira habona amakuru n'amaraporo binegura ibikorwa bigayitse bijanye n'ubwicanyi, ubunyonyezi, igiturire ndetse n'akarenganyo n'ibindi. Iyo wumvirije ivyiyumviro vy'abayoboke baciriritse mu mugambwe uri ku butegetsi, birata ko amaradiyo n'amashirahamwe vyatsinzwe. Abanywanyi baciriritse muri CNDD-FDD bavuga bita uwo muce w'izo mpunzi, bavuga ko umuce w'izo mpunzi ngo ni babwejeri, ijambo rivuye mu kubweja rikoreshwa kumbwa iriko irabira.
ariko naho abayoboke baciriritse ba CNDD-FDD babeshwa ko amaradiyo nka RPA n'ishirahamwe Focode vyatsinzwe 100%, abahambaye muri CNDD-FDD barya nyene barya nyene b'amabondo manini manini barazi ko babesha bene wabo baciriritse, kuko barazi neza inguvu ayo mashirahamwe afise ndetse nico ashobora guhindura cane cane mu gihugu c'u Burundi. Birazwi ko ibihangange muri CNDD-FDD bimaze gukoresha inguvu nyinshi kugira ngo RPA na Focode bigenzwe nk'uko ya mana yabo bashize inyuma nako bapanze imbere bishaka, ariko batakuwa amazi kuko bagombye kubazimanganya ariko birabananira. Ivyo byose rero babigerageza kuko bo bazi neza uruhombo igihugu gifise kukuba ayo maradiyo nayo mashirahamwe bivugira mu mugani wa bivugira bavuga ko bitababwejeri bisamirana bikabarya mu matwi. Mu vy'ukuri biraboneka ko ubutegetsi bufise ubwoba cane kuri ayo maradiyo, ariko turazi neza ko birya bigabo binini binini vyicuza kuba abo babwejeri babwejera hanze nk'uko yaba babwejera hagati mu gihugu vyopfumye kuko ntiwobwejera ntiwobweje babwejagura kandi ntibobweje nk'uko babweja mu gihe waba bari mu gihugu. Ariko ikindi kintu tuzi neza kandi dufitiye ivyemezo nuko abategetsi ba CNDD-FDD n'abahubwo babwejagura gusumba abo bita babwejeri. Hari umutegetsi akomeye cane mu nzego zo hejuru cane yumvise abo yita babwejeri bashize ahabona ubunyonyeza akora mu gukoresha uburyo bw'igihugu mu mirima yiwe, yaciye nawe abwejagura ngo babwejeri bamubweje ko. Nyakutunga ntiyigeze abeshuza ivyo bamubesheye, ahubwo yisobanuye avumagura babwejeri na cane ko azi ko ari ivyo bavuze ari ukuri. None mu vy'ukuri babwejeri ntibumva ko atari barya bavyitirirwa, ahubwo babwejeri ni barya bidigadiga ngo bipanze neza, kumbe imitima itera nabi. Abo rero bitirirwa kubweja tumenyereye bashira habona ibinyegezwa bakarenza ko ibihamya simusiga nk'amatariki, ibibanza, amazina y'abantu mu gusigura amatohoza baba barakoze. Bamwe rero banyakutunga rero iyo nkuru y'incamugongo ibashitse mu matwi baca baja guca bakavuga bitajanye ndetse n'ivyavuzwe, bongera batyoza gusa ntibigere babeshuza ivyavuzwe. Iki gihe uwubweja aba agaragaye, ariko umuntu utumye urutoki ngo wewe uri bwejeri, intoki zine zihindukira icarimwe kukureba. Ibi rero ni bimwe mu vyashizwe ahabona n'umurundi agira ico avuze ku kuba Uburundi bwama busotora canke bagambika ibara abashikiriza amakuru ku bitagenda mu gihugu c'u Burundi, na cane cane mu gihe mu Burundi ibintu vyifashe nabi kandi mu gihe ibintu vyayangaye, ariko uvuze bati teriosema, uvuze bakamumwita umwansi w'igihugu, bakavuga ko atipfuriza neza igihugu. Kiboneka coco mu Burundi ibintu birakomeye kandi nta kintu na kimwe kijenda muri kino gihe, ibintu vyose vyarayangaye. Niho rero abarundi bavuga bati igihugu kirerekeza hehe, kazoza ku Burundi nakahe mu vy'ukuri. Ningaha dusozereye hano makuru twari twabateguriye muri kano kanya. Abanywanyi bacu bipfuza kuraje bana natwe mu gushikirirwa n'amakuru n'ibiganiro dutambutsa, urafyonda kuri subscribe maze twashirako bishasha ukamenya ibiriko biravugwa. Mu kanya turaza tuja muri CNDD-FDD tubabwira ayahavugwa.